umukozi wo mu ibohero rikuru rya Mpimba yabuzwe irengero kuva ku munsi wa kane. Christian Ntwari umuryango wiwe uvuga ko umuheruka igihe yaragiye ku kazi ariko ntiwasubiye kumukubita ijisho kugeza uyu munsi. Umupfasoni wiwe asaba umukoresha wiwe gufasha kugira umugabo wiwe aboneke. Tumwumvirize. Yari yatwaye convocation ino mu za Kabezi, rero acarazimangana ntitwasubiye kumubona. Donc bari batwaye convocation yo gufatisha umuntu ngo ku buryo bw'amatohoza, yaravuye ku kazi yarekipeye, hama rero batamurungikanya iyo convocation. Rero yaherutse atwara iyo convocation ntitwasubiye kumubona. N'ubu tuvuye kwa chef de quartier ino nyene yari yazaniye convocation, ariko atubwiye yuko batigeze babonana ko n'inimero ziwe atazizi atanuwazi. Twaciye ku kazi aho yarasanzwe akora, naho nyene batubwiye ati bagomba baje mu byambu barondetse kandi n'igipolisi kiretse kirabijamwo. Twebwe dusaba kweri ko uwo muntu bomuturondera akaboneka aho ari hose, kuko ni inzirakarengane naco ariko aragira. Twebwe ikintu dusaba nk'ahantu yakora nuko naho nyene bodufasha kurondera, kubera dufite amakuru y'uko uwo munsi yoba yaragarutse akahaca mu masaa 9 boba baramubonye ku kazi. Rero batavuga ati twace tubona asubira gutaha. Naho nyene urumva badufashe badutohoreza amatohoza y'uko ngene byagenze uwo munsi, naho bavuga ko yari yarikiteye. Radio Inzamba tukaba twagerageje kurondera umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba kugira tumubaze ibijanye na Christian Ntwari, ariko ntitwashoboye kumuronka. Tukiri muri ico gisata nyene c'agateka kazina muntu, umuryango w'umusore Christophe Ndayiragije wo muri commune Kiganda y'intara ya Muramvya yaranyuruzwe haraheze indwi zibiri, uratekewe n'ubwoba kuba utaramenya aho wabo ari. Christophe Ndayiragije yahagaritswe yagirizwa ko yoba akorana n'imigwi ihungabanya umutekano, akaba yaraherutse gusohoka ibohero ku kigongwe c'umukuru w'igihugu. Uwo bavukana ariwe Odette Nizigama arashikiriza amakenga umuryango ufise, agasaba abajeje intwaro kwerekana aho wabo ari. Tumwumvirize. Amaze kuduga rero kwa kabiri w'isomeni heze niho baza muhira kumufata, hanyuma tuvukana twapaduze chance nawe yari yagiye mu ikonje muhira, arambarira ko baje kumufata. Je ndamugana ko namaze kuvugana n'abategetsi, navuganye na komisere, mvugana na buramatari, mvugana na mustanteri, none boza kumufata gute kandi babizi. Turahamagara komisere acharambara ati siho ndi, ati ndi Bujumbura, ati hinge ninaduga nzobibaza, ariko ntiyigeze avuga ati reka mpamagare ndabibaza. Ivyo bica bimera gutyo, bacaza gutorwa, ariko kuza muhira yatowe n'utwara iposition y'Ikiganda kuri brigade, hanyuma arajazana n'utwara imbonerakure, acazana n'imbonerakure ziba hafi y'iwacu. Abantu nyene baraza kuraba, ariko no mu kumufata barapresiza neza, uwo twari imbonerakure yarafesiza ko ari umuntu muri famille amufatishije ari ibintu by'amatongo. Abantu baramutwara, amaze kumutwara twe niho twamuherukiye, entre leta yamushikanye kuri brigade, gwahacaza pick up iramutwara Imuramvya. Yashitseho turamenya ko yashitse Muramvya, ariko naho twamuherukiye. Gushika ino saha rero amakenga nk'umuryango dufise, batubwira ko ari muri documentation i Bujumbura, ariko gushika ino saha nk'umuryango nta muntu aramubona, nta kintu na kimwe gushika ino saha tuzi, nta kintu na kimwe Christophe yagira, ko nta kintu c'umugambwe yararimwo, ubu yari kariyungunganya kugira ngo nawe agire ubuzima nk'abandi bantu. Rero ico twifuza nk'umuryango nukuri ku karenganya ari karakirirwa, twituye inzego. Ico dusaba gico nsaba nk'umuvukanyi wiwe nkamushikiwe, ndifuza umukuru w'igihugu ko shaka kuturenganura. Tubwira ko ari muri documentation Bujumbura, ariko iyo documentation batubwira ntituzi yariyo, gushika ino saha ntituzi hariho ayo bari. Amakuru dukura mwishirahamwe Focode mu mugambi waryo ndondeza yemeza ko Christophe Ndayiragije yoba afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ishirahamwe ryishinze kurwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu Akate Burundi ribona ko ibintu bijanye n'inyuruzwa ry'abantu batavuga rumwe na leta byamaze kurenga urugero. Iryo shirahamwe ariko rivuga ko bitebuke abakora ivyo vyaha bazotinda bagakubitwa intaye mu gahanga bakishura ivyo bakoze, kuko ivyo vyaha ngo ntivyibagirwa. Kurikira Jean Claude Ntiburumunsi arongoye igisata c'ubutungane mw'ishirahamwe Akate Burundi. Ivyo bintu vyo gufata abantu bakabugwa irengero byamye biranga iyi ntwaro ya CNDD-FDD, n'ubu birabandanya kwiyerekana mu gihugu. Inkuru turonka nuko muri za Mabanda, Makamba na Kiganda muri Muramvya ivyo bintu n'ubu babandanya bafata abantu bakafatwa abantu bambaye impuzu z'igipolisi bakabugwa irengero.
cyabaje nuko abanyagihugu menga batanguye kubimenyera aho bumva umuntu yafashwe ntibakoma induru canke banamubonye agafatwa abantu babibona ntibakoma induru kubera ubwoba ko kubera ko hamwe bo bivuga bigaragara ko bariko barasemerera nabo bohava bagirirwa nabi. Ico twosaba abanyagihugu rero nuko botsinda ubwo bwoba bakavuza induru kuko ruriya abandi rutabibagiye. Bogerageza bakagira uko bashoboye kose kugira ngo abo bantu baba bakoze ivyo bintu bamenyekane. Leta numva byongora kugira n'ico tuyisaba kuko dukekeranya ko babizi, turazi ko babizi, ahubwo kubona ataco bakorako nivyo twereka yuko nabo harimwo abantu bari mu nzego zo hejuru muri leta baba babifisemo uruhara. Eka mbere n'ababikora biramaze kugaragara ko aho usanga ari mu biro by'iperereza, abapolisi mbere nabo muri ya mugwi y'imbonerakure yegukira umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abanyagihugu rero bateze gufata ingingo zabo kugira ngo bene abo bantu bakora ibintu bamenyekane, ivyemezo vyinshi babishire hafi bavyegeranye, kubera ejo canke hirya y'ejo ubutungane burashobora kuva mu gace rero bugakora, ariko rero nibwagera gukora buzaba bukeneye ico bukorerako. Mbere be n'ivyo vyaha ni ibyaha bidahanagurika dufatiye ku mwanya biba bimaze batariko barabitohoza ko byo bita mu gifaransa twazi ko amacrime imprescriptible. Muriko mukurikira amakuru kuri radio Inzamba agateka kawe, mukanya turayabandanya. Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe mpuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cane cane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri vy'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri vy'abaja mu bitaro, bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengerwa. Iyo ibitigiri vy'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu vy'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke. Aka ni akamo ka radio Inzamba agateka kawe. Nagakuru k'umugwi wari washizweho n'umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka ni mu gihe kiringo c'indwi zibiri carumanye kuvaho umukuru w'igihugu asavye icegeranyo c'abafise ico babazwa ku mafaranga agera ku miliyaridi 54 z'amarundi zatanzwe na leta kugira hubakwe urugomero rw'umuyaga nkuba rwa Mpanda muri komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza. Kwigenekerezo rya 15 za kuno kwezi niho Evariste Ndayishimiye yari yishikiye kuri urwo rugomero, avayo ashikirije ijambo yizeza abarundi ko ayo mafaranga atazogenda amazima yongo kandi ko urwo rugomero rubwirizwa kuzokubakwa. Umukuru w'igihugu yaciye asaba umushikiranganji ajejwe amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka gushiraho umugwi uzokwerekana mu ndwi zitarenga zibiri uruhara rw'umwe wese mu bafise ico babazwa muri iyo dossier. Mu gihe izo ndwi zibiri zaraye ziheze ntitwashoboye kuronka umuvugizi w'umukuru w'igihugu kugira atanga umuco kuri ico gikorwa casabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Umwe mu bantu bakorana n'abakozi b'umugwi Sentebe hamwe na senare yawo yagirizwa gutoza ibiturire yarahagaritswe kuri uyu wa kane n'igipolisi mu Buheka ni muri komine ya Nyanzarake. Abanyagihugu basaba ko hokorwa amatohoza no kubandi bakozi b'umugwi ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo Sentebe bakorana nabo bagahagarikwa bagakubitwa intahe mu gahanga. Ni inkuru dushikirizwa na Prosper Nzisabira. Sayinzoga Enoke yahagaritswe n'igipolisi kuri uyu wa kane ku muhani we uri ku mutumba Buheka wa zone Kazirabageni muri komine Nyanzarake. Abaye uwa kabiri ahagaritswe yagirizwa kwegeranya ibiturire vy'abakozi b'umugwi Sentebe na sentare yawo. Nkuko bivugwa n'abanyagihugu babinyanzarake, uwo Sayinzoga Enoke yahagaritswe n'igipolisi cyariko kirondera abo bita abakomisiyoneri bamaze imisi barondegwa baba ngaho muri komine Nyanzarake, bavugwa mu itozwa ry'ibiturire batoreza abakozi b'umugwi Sentebe hamwe na sentare yawo. Ivyo bikaba vyabaye inyuma yaho imiryango ine iva muri iyo zone nyene ya Kazirabageni yagiye kwitura buramatari w'intara ya Makamba Françoise Ngozirazana kwa 14 Gitugutu. Ni nyuma yaho sentare idasanzwe ishikirije amatongo abahungutse bakagiriza abakozi b'umugwi Sentebe kuhengama bivuye ku biturire bitangishwa nabo bita abakomisiyoneri.
uwo Sayinzoga Enoch akaba ahagaritswe inyuma y'uwitwa Runyabuye Andre Batazira Kararoshe ahagarikiwe araheze indwi zibiri. Imiryango itari mike ikaba yari yahavuye ija kugariza ku gipolisi Nyanzarake kuwa 18 z'uku kwezi, aho bari bumvise ko igipolisi kigomba kurekura uwo Runyabuye Andre. Abo banyagihugu bo muri zone Kazirabageni bagiriza abo bakomisiyoneri amwe n'abakozi ba CNTB na sentare yawo ko baca imanza bakoresheje ibiturire. Aho muri mu gihe hari n'abacirirwa imanza batigeze bahamagagwa, mbere bamwe batari no mu gihugu. Aho abo banyazwe amatongo bakavuga ko nayo matongo banyaga na CNTB hamwe na sentare yawo batanayashikiriza abo bayitirira. Wacakoteshwa n'abo bakomisiyoneri ku kiringo c'imyaka iri hagati ya 15 na 20. Ayo mahera avamwo nayo akaba ariyo aheza agakoreshwa mu gutanga ibiturire ku yandi matongo. Ayo makuru nyene akavuga ko abari basanzwe bakorana n'uwo mugwi muri ivyo vy'ubukomisiyoneri bakaba benshi baciye bahunga. Abo banyagihugu bagasaba ko amatohoza yokogwa no mu bakozi bo muri CNTB hamwe na sentare yawo kugira bakurikiranwe. Enoch Sayinzoga rikaba rigize kabiri ahagarikwa muri uno mwaka kuko yari yarigeze guhagarikwa n'iperereza mu ntango z'uyu mwaka w'2021. Radio Inzamba twagerageje kurondera urongoye mu CNTB mu gihugu ariko telefone yiwe ntiyadukundiye. Arakenuye Prosper Nzisabira. Unaho n'umwanya w'ikigabane kw'isoko c'urunani rw'amaradio RPA, Inzamba na Televiziyo Renaissance. Uyu munsi tugaba tubayagira kubijanye n'umwuga wo guteka wigwa n'impunzi z'abarundi bari mu gihugu c'u Rwanda. Ikigabane kw'isoko c'uyu munsi tukaba tugishikirizwa na Emile Nibasumba. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Televiziyo Renaissance. Mu bihumbi 2018 bagitangura kwigisha ivyo gukinjika hari abanyeshure 35. Ubu abanyeshure bangana 45 biga uwo mwuga mu kigo Oasis of Peace cishira hamwe Maison Shalom i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe iryo shira hamwe ryaraye rihimbaje imyaka 28 rishinzwe, urunani rw'ibimenyesha makuru rwashimye kuvugana n'abo banyeshure, abigisha babo hamwe n'abajejwe izo nyigisho muri iryo shira hamwe. Muri kumwe na Emile Nibasumba mu kiganiro kw'isoko cyo kuri uwa 30 Gitugutu mu bihumbi 2021. Ndabahaye ikaze. Bagizwe n'impunzi z'abarundi, impunzi z'abanyekongo hamwe n'abanyarwanda, bose hamwe ubu ni 45. Abo bakurikirana ivyigwa vyo guteka mu kigo Oasis of Peace cha Maison Shalom. Ivyo vyigwa bitunganije gute? Mugenzi wacu Beni Akselakana wa Radio Inzamba yarabikurikiranye. Ahasanzwe hari icicaro gikuru c'ikigo mpuzamakungu Maison Shalom mu karere ka Kicukiro mu gisagara ca Kigali, niho higira urwaruka rw'imiyabaga y'abasore n'inkumi bagizwe n'impunzi 32 z'abarundi, abanyarwanda 6 hamwe n'impunzi z'abakongomani 7. Bose bambaye umwambaro uranga uwo mwuga wo guteka. Aho bari mu gikoni bariko barimenyereza gutegura ibifungurwa bitandukanye. Nahigwa Gervais ni umusore w'umurundi yavuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda. Amenyesha ko ubumenyi amaze kuronka naho atobaronsa akazi wenyene yo kwikorera. Twize uburyo bwinshi bwo guteka ibijanye n'amasose, turiga uburyo bwo guteka inkoko, turiga ibintu by'imigati, gutegura imigati n'amakeke na biswi. Ubundi ibintu twiga ushobora kutabona akazi, wewe ubwawe ugakora ivyo wize, ukihangira imirimo ku vyo wize. Hari igihe twumva ibintu by'umwuga guteka twumva ibintu bigayitse cyane, ariko ubu nasanze ari ibintu bitunze abantu benshi. Uwamahoro Pelagie mwigeme w'umunyarwandakazi ariko akurikira ivyo vyigwa. Ati kuva ntanguye kwiga guteka nta bwoba bwa kazoza ngifise. Igihe nari naraza hano numvaga yuko bidashoboka, ariko kugeza ubu ngubu nifitemo icyizere yuko hari ibyo nabasha gukora byafasha no mu buzima bwanjye bw'ejo hazaza. Umwigeme yavuye mu ikambi y'impunzi ya Mahama Nadege Iradukunda arashima izo nyigisho kuko ngo bari guhava bagwa mu ngeso mbi kubera ubukene no kubura ico bakora. Turashimira Maison Shalom ukuntu yadufashe ikatuzana ngaha kwiga, ko itadufata natwe tuba tumeze nabi, tuba twabuze icyo dukora,
tukavamwo abandi bana badahesha agaciro abavyeyi babo bava tuja mu yindi myuga mibi dushakisha amafaranga ukundi. Fred Ruzindana umwe mu bigisha babo yemeza ko umunyeshure asohoka iryo shure ari kigwanirwa ku isoko ry'akazi. Niki cyatuma ngiye boss naguha akazi icyo ngicyo nicyo twebwe tureba tukagishiraho ingufu zacu zose kugira ngo umwana ave mahanga bavuga ati niwe dushaka. Iyo barangije kwiganga bajya muri stage abagiye muri stage ntabwo bagaruka ntabwo basubira mu nkambi. Tugire ibintu twita guest speakers hazo umushyitsi ubumenyereye muri carrière akabereka ukuntu yatangiye kuko abantu benshi bari muri industry turimo batangira hasi ubwo aho bageze naho nifite icyizere bumva yuko utamuhaye akazi wamugiriye neza kuko nawe yakikorera. Iryo shure risanzwe rifitaniye amasezerano n'amahoteli yo ku rwego rwo hejuru ari ku rugero rw'inyenyeri 5. Iyo abo banyeshure bahejeje ivyigwa niho baja kwimenyereza. Ariko arishura ibibazo bya bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance. Joanna Gwiza ashinzwe gutumatumanako mwishira hamwe Maison Shalom ntakekeranya kuwo mwuga wo guteka uzofasha kwibeshaho abariko barawiga. Icyo twifuza cyambere nuko ubumenyi bigiye hano bawutwara hanze, donc bakajya kwikorera, bamwe bakazakora mu marestaurant cyangwa bamwe bakazafungura na restaurant zabo kugira babashe kwibeshaho no kubeshaho imiryango yabo. Iruhande y'uwo mwuga wo gukinjika ishira hamwe Maison Shalom risanzwe ryigisha impunzi z'abarundi umwuga wo gukora ibirato, umwuga wo gushushanya n'ibindi. Aha akaba ariho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 30 Gitugutu mu 2021. Emile Nibasumba nije nakibashikirije ndabakengurukiye mwese mwaduteza abiri naho ubutaha. Cyari ikiganiro ku isoko. Arakoze na mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA mu gusozera ano makuru nkuko bisanzwe ku misi yose ya gatandatu turababwira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi. Ayo no munsi tukaba tuyasomerwa na George Nimenya. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba. Kaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi, ayo nayo tukaba tuyatangurira ku nkuru ijanye n'impunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Ikinyamakuru SOS Media candika ku mpunzi z'abarundi zirenga 50 zahagaritswe zigeze ku mupaka igihugu ca Kenya gihana na Tanzania. Mu gihe izo mpunzi zariko zirajabuka urubibe, igipolisi ca Kenya cyazihagarikiye ku mupaka mu karere ka Migori. Mu nyuma abo barundi baciye basubizwa abategetsi b'igihugu ca Tanzania. Benshi muri abo barundi bagizwe n'abana n'abakenyezi bari bavuye mu makambi y'impunzi atandukanye y'igihugu ca Tanzania. Benshi bakaba bava mu ikambi ya Nyarugusu, bakaba bashaka kuja mu ikambi ya Kakuma mu gihugu ca Kenya. Ivyo benshi mu mpunzi z'abarundi bari muri Tanzania bifuza kuko babayeho nabi cyane muri ico gihugu. Ariko rero naho bashaka kuva muri ico gihugu ca Tanzania ni gikorwa kitazoborohera kuko nkuko vyandikwa n'ico kinyamakuru SOS Media ngo mu ntango zino ndwi ujejwe igisata c'impunzi mu gihugu ca Tanzania yavuze ko ataruhusha na rumwe azoha impunzi y'umurundi ashaka gusaba ubuhungiro mu kindi gihugu. Sudi Mwakibasi ashaka ahubwo guhimiriza impunzi z'abarundi kwiyandikisha hanyuma bagatahuka bavyishakiye kuko Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi igihe aheruka muri Tanzania yavuze ko umutekano ari wose. Mu gisata c'imigenderanire naho ikigo c'abafaransa c'itororokanizo ry'amakuru AFP kiravuga intambamyi zituma Uburundi butarungika abasoda benshi mu bikorwa vya ONU vyo kugarukana amahoro. Mu rugendo rwiwe Jean Pierre Lacroix icegera c'umunyabanga mukuru wa ONU ajejwe kugarukana amahoro yaravuganye n'abategetsi b'u Burundi ibijanye no kuja kugarukana amahoro mu mahanga. Abategetsi bavuga ko ico gikorwa ari kimwe mu vyinjiza amafaranga y'agaciro igihugu c'u Burundi mu gihe ubutunzi bugeze aho umwasi ashaka. AFP kiravuga ingorane nyamukuru igihugu gifise. Ya mbere ngo nuko kuva mu 2015 abanyaburayi bategura abasirikare barisubiriye iwabo. Ishirahamwe ONU rishaka kuraba aho imyiteguro igeze. Iyindi ntambamyi ni ijanye n'indero. Ishirahamwe ONU ryarasavye abategetsi b'u Burundi
gutohoza ku basirikare 200 bagirizwa gufata ku nguvu igihe bari muri Centrafrique haraheze imyaka 5. ubwa nyuma leta y'u Burundi iguma ishaka kurungika muri ivyo bikorwa bamwe mu ntwazangabo bagirizwa ivyaha bihambaye byo gutosekaza agateka k'ikiremwa muntu kuva mu mwaka wa 2015. mu bijanye n'amagara y'abantu naho ikinyamakuru Iwacu candika ku vyerekeye urucanco rukingira COVID-19 ruriko ruratangwa. Kigira kiti mu gisagara ca Bujumbura ari naho honyene rutangirwa abarundi ntago bitabira. Inyuma y'indwi ico gikorwa gitanguye incanco 389 nizo zimaze gutangwa mu bibanza 4 biri mu gisagara ca Bujumbura. Nkuko ico kinyamakuru kibimenyesha ngo hari abayicandagisha batabishaka kuko bahimirizwa n'abari mu miryango yabo biturutse ko ubwo rucanco ruturuka mu Bushinwa rubatera amakenga. Umukenyezi w'imyaka 60 avuga ko yataba abana biwe bamuhimirije ntiyari kugenda. Ngo vyari kuba vyiza bazanye incanjo nyinshi akihitamwo ugwa ashatse. Avuga ko afite amakenga ku rucanjo rwatanzwe n'Ubushinwa. Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi turasozerere ku nkuru y'ubutunzi. Ikinyamakuru Burundi Eko candika ku iterambere ry'urudandazwa rubera i Bugarama muri komine n'intara ya Muramvya. Iryo soko rya Bugarama riri mu mahwane y'amabarabara makuru y'igihugu nimero ya mbere na nimero ya kabiri. Kuva kera aho i Bugarama hazwi ahantu hari akanyama karyoshe hamwe n'imboga n'ivyamwa bitandukanye. Aho hantu hari ibidandazwa vyinshi kubera uruja n'uruza rw'ingenzi. Abakeneye kwivuna akanyosha bajayo, abashaka gusuma imboga n'ivyamwa nabo nyene nuko. Ubwo rudandazwa rero ntirukogwa n'abagabo gusa, abadandaza b'abakenyezi barahari nabo nyene haba ku murango canke mwijoro. Umwe mu bakenyezi yavuganye n'ikinyamakuru Burundi Eko aremeza ko abadandaza gushika 2 z'ijoro, ariko rero mwijoro abakiriya baronka nabasanzwe baba ngaho nyene kuko abandi baba basubiye iyo baje bava. Uwo mukenyezi akarangiza avuga ko i Bugarama ari hazeye uburaro n'uburamuko. Aho rero niho turangirije amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi. George Nimenya ndabashimiye nakagaruka naho kuwa gatandatu za kuri Radio Inzamba.